bishasha muri Burundi Safe Life Center. Inyuma yo kubazanira igisata cyo kwinonora imitsi, igisata ndangakaranga naco cyabashwayemwo. Igisata ndangakaranga kiri mu kigo Burundi Safe Life kiri mu Gahahe carateguriye abana n'abakozi bavyifuza inyigisho zijanye no gucuraranga hakoreshejwe ibikoresho bigezweho mu muziki nka piano, guitar, ingoma n'ibindi bikoresho vya kera nk'ikembe, umuduri, idonongo n'ibindi. Bavyeyi mufise abana mwifuza kwigisha umuziki muri kino gihe cy'uburuhuko, muratumirwa kuza kubandikisha guhera ku wa gatatu igenekerezo rya 16 mu Kakaro uyu mwaka, igihe cy'isaha 2 z'agatondo gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Abana bari mu buruhuko bakazohabwa izo nyigisho zo gucuraranga imbere y'umutaga, abakuze nabo bavyifuza bakazohabwa izo nyigisho inyuma y'umutaga. Ufise ikibazo hamagara kuri 69 amajana 745 amajana 281 canke kuri 66 ubusa 25 77. Woba wifuza kumenya gucuraranga, kaze muri Burundi Safe Life Center, ikigo kiri mu Gahahe ku mutwe w'amazu y'abadiaspora ariko arubakwa udugiye aho bita kwa Karita.